Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Twagomba kugabisha inkozi z'ikibi nkizi uko murazi yuko uretse nibi bikoresho vy'amatara abariba n'ibikoresho vy'amazi mura mwumva amazi bayatoboye ivy'imiringoti n'ibindi bikoresho vya Regideso. Tumenyesha yuko bino bikoresho vyari ryashira hamwe ego baravyitirira hamwe Regideso mugabo ugiye kubiraba ni vy'abarundi bose ni vy'igihugu kuko ayo matara n'amazi sishira hamwe rya Regideso riheza ngo riyakoresha na twebwe twese nico gituma ari ibikoresho vy'abanyagihugu ari ibikoresho vy'igihugu twese dutegerezwa gukora uko bishoboka vyose kugira ngo tubicungere tukabicungera nk'ivyi wacu. Aha rero tukaba tugabishije inkozi z'ikibi yosubira guhirahira ngo yubahuke kuza kunanara bijya biti canke ivyuma bitwara amatara cyangwa iyi miringoti itwara amazi bamenye neza yuko abajije umutekano bazoheza bagakoresha ubuhinga bwabo maze bakafata izo nkozi z'ikibi. N'abashoboye gufatwa muga murazi neza yuko hariho n'abahora babisigamwo ubuzima, hari abahora bafatwa n'amasasu y'abajije umutekano gutyo ubuzima bwabo bukaba buheze. Hariho kandi nabo bijya vyo nyene vyicira bijya vyuma nuko wumvise bavuze ko bafise ubuhinga bwo kubanza guca amatara hari haho bidakunda kuyaca. Hariho rero abo duhora dutora ibiziga amatara yo nyene yabiyiciye bariko baragerageza kugomba kuvyiba. Izo nkozi z'ikibi rero wo bagifisa ku gatima bavyumve, hanyuma kandi tukagabisha n'abantu bose boba bagura ibi bikoresho bakaja kubidandaza. Aha turiko tuvuga mu masoko atandukanye yaba yo ngaho mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati canke mbere n'inyuma y'igihugu, kuko amakuru dufise nuko muri bino bikoresho vya Regideso hariho n'ibija hanze inyuma y'igihugu nk'uru rutsinga umujumba usa n'umuhondo Cuivre jaune turafise amakuru yuko uja kugurishwa mu bihugu bindi. Nukuvuga rero tugaca tubwira abajije umutekano mbere n'abanyagihugu bose cyane muri ya migwi ihurikwimwo na bose ko borikanura bakaba amagabo igikoresho cose bazobona c'amatara canke c'amazi cirishira hamwe kigomba kuja bukimbibe bazoce bafatisha ibikoresho bafate no muntu hama baheze bamuturungikire ino aheza ashikirizwe ubutungane impaka kugira ngo yishure ivyo azoba ariko arakora. Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500.